mu bihugu n'ibyo mu karere vya Afrika benshi barijukiye gukoresha ico no kwita imbabura ziganya amakara. Uno munsi ubuhinga buriko buratera imbere ku murindi nawo udasanzwe utuma haboneka uburyo bwo gukinjika budakoresha ya masoko novuga ntanga nguvu ava mu biti canke ibindi vyonona amagara bikonona n'ikirere. Izo nizo ahanini benshi bagenda bahimiriza ko zogwizwa. Ibi rero abajejwe igisata c'ibidukikije hamwe n'amagara y'abantu barahamagariwe yuko boshira inguvu zidasanzwe muri kino gisata, bakashobora no gushikira kiri bato ariko bariga ubuhinga kugira ngo bakore bahingure izo mbabura zishobora gutuma ibidukikije bikingwa ngwana cane amagara y'abarundi. Igisata c'amashamba kirakwiye gusubirwamo kugira ngo haboneke novuga uburyo abantu bashobora guca ibiti ku murindi muto ugereranije n'ibiti biterwa, kongereza kwambika imisozi ibiti by'ubwoko bitandukanye bikagwizwa, kuko murazi yuko biratanga akayaga, birakanyura iyo myuka, birakwega imyuka mibi ya carbone, bigatanga umwuka mwiza wa oxygene dukoresha mu guhema. Leta yohagurukira ikibazo kijanye n'amahinguriro kuko nabo arafise uruhara naho kumure atari runini cyane mu bijanye no tosekara y'ikirere, hakaba ico no kwita regulation industrielle, kugira ngo habe ugukurikirana ku munsi ayo mahinguriro yose ko afise ubuhinga bugezweho bushobora gutuma bukwega bukongera bugakanyura imyotsi isohoka kugira hasohoke bike bishoboka.